Mwiriwe mwese mukurikirana kino kiganiro Club de la Presse cyo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 10 Munyonyo. Ni kiganiro kigira gatatu uno munsi tukaza kuvugana n'abatumire kuvyerekeye inkuru mwumvise ejo ku munsi wa kane ingingo sentare mpuzamakungu mpana vya ACP yafashe yo gutanguza amatohoza ku mabi yakorewe mu Burundi. Ivyo bikaba bibaye inyuma y'imisi 13 Burundi buvuye muri iyo sentare. Hari kandi ibimaze imisi bivugwa mu makuru y'amaradiyo nzambana n'ikiganiro humura kuri ya koperative gisirikare sekade aho abategetsi bo mu gisirikare bakoresha ico bita kumena amaso no kuvuga ubusuma bwo kuguranana amafaranga bakaba basaba inyungu y'umurengera abasirikare baja kugarukana umutekano mu bindi bihugu akaba aribo bakogwa ko cyane gose nubwo busuma. Iyindi nkuru tuza guca ijya nino niyerekeye impunzi z'abarundi bari bahungiye mu bihugu vya Tanzania na Kongo kongeranira intwaro ya demokarasi ubu bariko bamaze igihe baza guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Tudatevye rero reka ndababwire abo turi kumwe muri kino kiganiro iburyo bwanje hari Janvier Ninazwe ndakoramukije bari muco kwa wakoze kwitaba ubutumire bwacu nibutsa abadukurikirana yuko Janvier Ninazwe ari umumenyesha makuru wa Radio Publique Africaine ngamura mumwumva ariko arashikiriza makuru cyane muri mi rw'igifaransa. Turi kumwe kandi na Reverien Bazikamwe. Reverien ndakuramukije. Mwaramutse. Wakoze kwitaba kino kiganiro. Murakoze. Ukaba rero umumenyesha makuru wa Radio Inzamba na Television Renaissance. Umutumire wa gatatu turi kumwe yitwa Willy Nkurunziza. Ndabaramukije Willy. Ndabaramukije. Kuba tamuzi rero asanzwe arongoye impunzi ziba mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda. Si impunzi z'abarundi gusa ni impunzi zose ziba mu bihugu bitandukanye vyahungiye mu Rwanda. Inkuru ya mbere nyamukuru y'inondwi tuge dusozere ni yerekeye sentare mpuzamakungu mpana vya ACPI igiye gutangura amatohoza nyezina ku Burundi. Willy mu mpunzi zitari nke usanzwe z'abarundi urongoye mu bisagara bitandukanye by'u Rwanda hari izo zakorewe amabi n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bari bahungiye ngaha igihe bumva yuko Burundi bwavuye muri CPI itarasohora imitahe bari bizeye ko izosohora kugira bashobore kurenganurwa. Harabagize bumvise yuko umengo karabaye umutima urahagarara. Ejo barumvise yuko CPI izotangura amatohoza nyizina. Abo mwaganiriye bavyakiriye gute? Ego murakoze nkuko mubivuze n'ukuri aho tubyumviye abarundi bose bariruhukije kuko murazi yuko benshi bahohotewe benshi bahunze bavuye mu byabo. Kumva rero iyo nkuru yuko hagiye kuba amatohoza benshi baravuga bati burya mihonzo camenya umugabo wanje aho bamwiciye aho bamuhambye. Abandi bakavuga bati abana bacu tuzomenye iyo biciwe. Abandi nabo bakavuga bati abacu barafunzwe kandi batari bakwiye kuja mu busho. Ibyo rero byatanze umwizero mwinshi cyane kuvyerekeye impunzi zahungiye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Nkuko kandi mubizi nuko gushika no munsi benshi bahunga ubutungane bubi buri muri iki gihugu. Uko mwabivuze hariho bitwa yuko ari indongozi zerekwe kubakingira ariko ugasanga bariko arabahohotera. Ico rero cyatanze umwizero mwinshi mu miryango kuko cyo nabamenyesha nuko uno munsi haribo abantu bama bikanga bavuga bati mbega umuntu yinjiye bari umugabo wanje canke bari umupasoni wanje canke bari umwana wanje kuko bamaze imyaka n'imyaka batazirengero y'abantu babo kandi batwawe n'inzego z'umutekano abaje bita abapolisi canke abasirikare canke babandi twumva bica abantu benshi zambonera kure ugasanga baragiye kubafungira ahantu atazwi. Ico rero nibaza yuko ari umunezero udasanzwe ku barundi bahungiye mu Rwanda. Ego reka mbaze amenyesha makuru yamaze igihe bakora inkuru zerekeye CPI n'ingene ubutegetsi bw'Ibujumbura bamaze igihe bwifata. Janvier Ninazwe muri humura abo mwaganiriye ejo abanyagihugu b'abarundi musanzwe murondera ko amakuru bavyakiriye gute? Ego nkuko roheje kuri bwa Valeri ejo mwese mwarumvise iyo ngingo ya CPI abo twaganiriye twebwe abanyagihugu basanzwe baduha amakuru canke badushobora gushikira bose bavyakiriye neza kuko uravye
mbere washaka benshi muri bo naho boba batari muri abo bakorewe amabi ariko abantu benshi bashaka kukuri kwama kuja habona ukuri kuja habona bemera bazi kandi bazi n'akazi k'ubutungane ingene kabwirizwa gukora nukuri bavyakiriye neza cane barabona yuko ivyo bintu ari intambwe ikomeye ishobora gutuma ukudahana mu Burundi kubura ikibanza. Ego Reverie yareze imisi mike Burundi buvuye muri CPI vito ko bwasinyoye aya mategeko shinga CPI no kuvuga yuko butakiri muri CPI mwarabonye imisi ya gatandatu bagira imyerekano Bujumbura baryoherwa bati bayi CPI ejo marubise yuko sentare zotanguza amatohoza nari mwibaza yuko bazoca bigenza gute abajya bari ku butegetsi Bujumbura abari ku butegetsi nkuko bari barateguye imyerekano yo guhuma amaso abanyagihugu nkuko babigira basezera CPI bamaze guhamagara iyindi myerekano ntawuzi yuko ariyo ntawuzi ikizogira ntawuzi ko ari imyerekano yo gufuta iyo bari bagize ntawubizi ariko baza baramaze guhamagara imyerekano yo kuwa gatandatu hama kubona CPI yarafashe ingingo yo kwerekana yuko irekuye ko ijya sentare ikora amatohoza wanashaka ntibinatangaje cyane kuko ababikurikiranira hafi bararemesha abakorewe amabi yuko ijya sentare bitewe bikizotinda ikatanga ikavuga ihagaze igatanguza amatohoza uravye amabi yakoze mu Burundi asanzwe aramabi ategerezwa gukurikirana n'ijya sentare kuko naho mushaka mukaraba kiya gihugu c'u Burundi murazi yuko hariho ibintu byinshi bitakozwe vyari bitegekanijwe n'amasezerano y'Arusha hariho gushiraho ijya bitaho Cour de justice no kuvuga ubu mu Burundi naho umuntu abivuze umenga aribeshe mugabo ubu mu Burundi hari abantu bari hejuru y'amategeko ariko mwari muzi yuko atamuntu numwe aja hejuru y'amategeko uyu munsi mu Burundi hari abantu bamaze no kwihagahengwe cyane bazi yuko bari hejuru y'amategeko ariko rero kubona serema na vyaha mpuzamakungu yirekuye yuko ayo matohoza kogwa nibaza yuko uno musi ivyo bariko barabesha abantu birirwa baraja mwibarabara n'inzara mu nda badafise ico bajya abantu babayeho mu buzima bugoye cyane nibaza ko nabo nyene ubungira barashobora kuba bitoroshe cyane kubisigurira abantu hama ejo naho twumvise ivyo bavuze bagiye gutanguza amatohoza hama abazoba bakekwa ko ivyo vyaha barungigwa imitahe iyo mitahe rero niyasohoka ibintu nibaza ko bizoba biriko biraja bizoba biriko birabayangarana bizoba bikigoye n'ingene basigurira abantu hama rero ikindi giteye ubwoba nuko ubwoba ntibubuze na cyane cyane mwarumvise yuko ababisiguye ijya ngingo ya CPI ko yafashwe imbere yuko Burundi buva Burundi mu masezerano y'I Roma ijya bita Statut de Rome bayivuyemo ibitariki 25 ijya nayo Burundi bwava mu 27 bakavuga yuko banse kubivuga kwiyo tariki kuko baratinya yuko hashobora kuba ibintu bitameze neza na cyane cyane ku masura bari bazi yuko ashobora gufasha cyangwa ari karafasha kugira ngo kuri kumenyekane ubureni baza ko ikintu gusa abarundi gusa batosamarira nuko kuko mwarabonye yuko leta y'u Burundi yaramaze kuvuga ihagaze ko itavyemera umushikiranganje w'ubutungane mwarumvise ko yavuze yuko kuva na kera Burundi bwamye bwivuna ko nubu abo bantu bazoja kugira amatohoza bazobagwanya nk'abansi ubu rero abarundi ahantu batosamarira naho CPI iravuze yuko giye gutanguza amatohoza ariko abarundi bamenye yuko bagifise ikikogwa nubu ikogwa baracagifise kuko ubwicanyi bariko baragira gushika kwisaha nta kintu kizotuma buhagarara kuko urabona bamaze kuvuga yuko nivyo ataco bivuze bese narigiye gutanguza amatohoza bakavuga yuko ataco babibonamwo no kuvuga ubwo baburacahari abarundi ntibave bijajara abaja mu myerekano babareke babigire nkuko bahora bagiye babikora ariko mu Burundi wese yari karakora akibandanya anarushirizeho kuko uravye n'inyifato yabo harashobora no gukurikira ibintu bibi uravye n'ivyo CPI mu gusohora rijya tangazo uravye ibintu bavuga batinya n'ubu ntabuzi yuko bidashobora kuba
Ego reka duce dutandukira rero ku nkuru igira kabiri yerekeye ya koperative y'abasirikare SECAD irangwamwo ubusuma budasanzwe bujanye n'ivyo kuguranana amafaranga ahatswe ingurane inyungu y'umurengera imaze imisi ivugwa ku maradiyo atandukanye. Reveriyano Bazikamwe umaze imisi ukora inkuru zerekeye ubwo busuma bukorwa n'ibihangange bimwe mu vyo mu gisirikare n'igipolisi c'u Burundi tukumva uvuga ico bita kwimena ijisho. Dusigura ico cyo kwimena ijisho. Bihava bigora ko kugisigura umenga nje ndagishizeho, ariko turavye amakuru twarose, kuko amakuru twakoreye ko namakuru twarose mu bo vyega muri bene isanduku ryo kuziganiriza abasirikare. Uko bakoresha iryo jambo bavuga nukwimenesha ijisho, nukumena ijisho amemta ubifatiye hamwe, kuko urumva hari hugurana bavuga ko abamenye ijisho n'uwasavye ko bamugurana avuga ngo yimenesheje ijisho. Ivyo rero ayo majambo bayakoresheje gutyo kubera iki? Kumena ijisho urumva ko ari n'ijambo ribi. Kumena ijisho umuntu urumva ko ni nko kumwaka ubuzima mu bisanzwe. Ivyo rero bakoresheje ivyo kubera iki? Mwarumvise mu makuru twakoze, mwarumvise ko ajya amafaranga umuntu akuguranye inyungu ubwa mbere n'umurengera. Mwarumvise yuko inyungu zishika ku bice 300 kwijana. Hama kandi mukaba muzi yuko ivyo bintu vyo kuguranana utari igisata kijejwe kizwi yuko gikora ivyo bintu vyo kugurana amafaranga. Murabizi yuko n'igitabo mpana vyacu Burundi iryo nikosa rihanwa n'igitabo mpana vyacu Burundi ico bita izure mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo birahanwa n'igitabo mpana vyaha c'u Burundi. Hanyuma ibi rero vyaje gute? Ico catanguye gute? Catanguye aho leta y'u Burundi imariye kuja kutumvikana n'abari basanzwe bayifasha guhemba abasirikare bagenda kugarukana amahoro cyane cyane muri Somalia, amafaranga yava mu muryango w'ibihugu vya Burayi. Leta aho bamaze kuyisabira yuko igerageza kubereza gatakazi na muntu, barayisabye ibintu vyinshi kugira ngo umuryango w'ibihugu vya Burayi ubandanye ufasha Burundi, ariko murazi yuko akarenga rimwe urya muryango uramaze gusubira kwemeza yuko udashobora gusubira gufasha Burundi mu gihe bakiri mu vyo barimo. Muri ico gihe rero habaye ikibazo mu basirikare c'ubukene budasanzwe. Ubukene bwavuye kuko ubukene bwavuye bakoresha ibidakogwa. Ubwa mbere ahadutse igiturire catunganijwe n'abantu bo hejuru mu gisirikare kuvana mu biro bikuru vya gisirikare muri etat major, kuko amakuru dufise abasirikare bene isanduku bavuga ko hatanguye bashira abantu babereka yuko bishoboka yuko ashobora kugenda kugarukana amahoro muri Somalia aruka abanje gutanga igiturire akagihereza umuntu. Uyo muntu bakangahe mbere n'amafaranga bavuga yuko batangisha amafaranga ari hagati y'500 n'umuriyoni. Ayo mafaranga rero umuntu bayahereza bavuga yuko ni umumajoro yegereye cyane chef d'état major Prime Niyongabo, amwegereye cyane, kandi ico gikorwa bavuga yuko gikorerwa no mu biro kwa chef d'état major Prime Niyongabo. Uyo muntu barakubwira yuko ashobora kuba afise uburusho butagira uko bungana, ari atonye cyane kwa chef d'état major. Ivyo bintu abasirikare barakwemeza yuko mu ntara zitanu zigize Burundi, ntara za gisirikare, nta hantu na hamwe chef d'état major atagirishije ikiganiro bitakoze ri morale. Abasirikare batamubwiye bati munzi wawe haragwaye, hari yibiturire, abantu bagenda muri Somalia bataramukiwe, bakira gutanga igiturire bagagihereza umumajoro uzi akwegereye, ariko ivyo bintu nta nakimwe muri abikorako. Muri ico gihe amaze kubona yuko ahantu hose yamubwira, inyishu yabaye yihe? Kwabaye ko bino umumajoro bafatikanije gutera ubwo umuntu wese asubiye kubivuga, bagaca bamubwira yuko agomba kwifatanya n'imigwigwanya Burundi. Bavuga ibi bavuga mu Gifaransa umuroberi. Mu nyuma abasirikare barabitana barabiheba, biraba umugenzo biratsimbatara. Mu nyuma rero ikibazo aho cagiye kuba nuko babasirikare bamaze gutanga cagiturire.
mu kugitanga si amafaranga baba bafise kuko murabizi imishahara yo mu Burundi murabizi naho tutovuga igisata ca gisirikare murabizi ko ari imishahara mito mito kugira utange amafaranga miliyoni ubwo nyene si ikintu coroshe kugira uronke ayo mafaranga kenshi wayaronka ari uko uyasavye ideni kuyafata ideni uwa mu majoro niwe yagufasha akakwereka aho uca uyakura kwigurana kugira ngo agushire ku rutonde rw'abazogenda aho niho byatanguriye ivyo byo kumena ijisho nukuvuga we waragenda uti jewe akagenda mu miliyoni hama jewe ngo magende kugarukana amahoro muri Somalia muri mission hama jewe nzokungukira naho rero wumva byatanguriye singaho gusa rero vyagiye birakura gutindaho bishika abasirikare bakagenda kugarukana amahoro muri Somalia murabona ko bamara umwaka urenga bagenda bagakora akazi bakazogaruka n'amafaranga bakazoyora nka baragarutse ivyo urumva abasirikare bashitse muri Somalia bafise imiryango n'udafise umuryango bafise ukunda agomba kwikenura uwo mwaka wose ntibikunda biba bigoye yuko umuntu amara iyo misi yose atamafaranga afise hari abafise abana babaja ku ishure vyo gufungura ibintu vyose vyo mu rugo murabizi muri ico gihe rero niho abakuru mu gisirikare utanguriye ku rwego shingwa ntwaro rwa sekade ijya sanduguye kuziganya nibo baciye batangura kubona ko ubwo rudandazwa rushoboka ko baca bararondera amafaranga menshi baca barababwira yuko umuntu wese azoshaka kuba mugurana arabivuga ariko abo bantu ntibigeze baboneka umuntu wa mbere avugwa muri ivyo ni General Ndakugarika muzi avugwa no mu babi menshi yo kwica abantu yo kugira ibiki muramaze kumva mu madoshe menshi iyo rero niyo ntasigara inyuma arimwo biravugwa yuko ari mu bantu bari imbere batanga ayo mafaranga bamenijisha abasirikare none se kandi nsanze itanga ingurane none ntibaye ingurane ivyo gutanga ingurane abasirikare bakubwira yuko ingurane barazitanga ariko ugiye bakaguha ingurane y'umuriyoni mu mwaka wose urabumva ico bivuga hama kandi urumva sekade umuntu ntashobora kugenda gusaba ideni kabira ataraheza kuri hijyambere mu nyuma rero umusirikare muri Somalia akavuga ati jewe sifisi ingene ngira umwaka wose uraheze abana baraja ku ishure umuryango turuzo gufungura nibiki bagaca begera ba bantu rero za ntumwa za baba genero Bandakugarika bagaca babegera ati iga biranse ubuzima burahagaze bababwira okay ingo umuriyoni murumvikana ayo bazoguha imwe amajana 5 murumvikana ayo bazoguha intaye twarose nuko benshi mu basirikare usabye umuriyoni gishura miliyoni 3 ivyo rero ni bimwe nakubwira iryo jambo bakoresha kumena ijisho no kwimena ijisho niho baca bakubwira yuko usabye ko bamugurana abasabye ko bamumena ijisho hama uguranye ayo mafaranga niwe bamenye ijisho niko bahavuye babigira babishira muri bavuga jargo y'igisirikare